Yego turabaramukije mukozi w'Imana tugusanze ngaha mu rugo kuri uyu munsi wa gatandatu muri weekend turabona dusanze wiciye ahantu hari akayaga impande y'ivoka imeze neza ngira ngo wazindukiye mu bikorwa rusange nkuko tubona ngaha hashajije hateye amashurwe. Yego byifashe gute none ngaha mu rugo rwawe? Byifashe neza imbere ya byose natwe turabaramukije mwebwe mwatugendeye kuri uno munsi tubaha n'ikaze mu rugo iwacu kandi twongera turamutsa n'abariko baradukurikirana abari hafi n'abari kure kurigira umugisha canke no kuzindi mbuga bishoboka ko iki kiganiro kiza gucako. Ego twabizindukiyemo nyene murabona ko n'agatuguta kariho karatemba twazindukiye mu bikorwa rusange kuko uyu munsi umunsi wa gatandatu umunsi igihugu cahariye isukura isuku n'isukura aho umuntu ari rero azindukira mu bikorwa araba kwibarabara ko imifurege imeze neza kandi ko atavyatsi bihari agatunganya imbere yiwe kugira ngo dutunganije twese imbere yacu dusanga igihugu cyose ari umwakaka. Ego murakoze mukozi w'Imana. Ego reka dutere tuja kucatuzanye tukashika muri urugo muramutswamo. Hari gikorane citiriwe Afrika y'ibitangaza kiriko kirabera mw'ishengero Israel Church Burundi riri kwijabe. Mbega nk'umukozi w'Imana akorera muri iryo shengero mwotubwira ico gikorane ca Africa Miracle, mbega Africa Miracle yaje gute yazananye nande? Murakoze cyane kuri ico kibazo ciza. Ubwa mbere reka mbanze nidondore ku batanzi. Nitwa Pasteur Niyonzima Jerome nkabasanzwe nkorera mu ishengero rya Israel mu Burundi aho nsanzwe nkurikirana cyane ibikorwa bijanye no guhimbaza no gutazira Imana. Byo akaba ari byo nsanzwe nkurikirana cyane. Rero nkuko mubajije muti ico gikorane mbega caje gute, iki gikorane ca Afrika y'ibitangaza ni yerekwa Imana yahaye umwungere mukuru w'ishengero Dr. Apotre Nzobonimana Vital, akaba yarihawe mu mwaka wa 2012 niho yahawe iryo yerekwa, ariko noneho riza gushigwa mu ngiro ryatanguye neza na neza mu mwaka w'ibihumbi 2014. Muri iryo yerekwa rero Imana yamuhaye ryo gusengera Afrika, Imana yaravuganye nawe byinshi, iramuha ibimenyetso bitandukanye byerekana ko koko ariwe Imana yahisemo ko atanguza ico gikorwa. Yaranabidondoye cyane abivuga nk'uburorero bubiri nshobora gutanga, nuko mu byo yahawe yigeze kuhabwa abona mu nzozi mwiyerekwa, ariko abona abakuru b'ibihugu bose bo muri Afrika bafise imiduga. Iyo miduga bari bafise yari miduga imeze nk'iyikuze, no kuvuga ngo imbere aho abo bakuru b'ibihugu bari bicaye nibo bari kuri vora. Umukuru w'igihugu wese yari kuri vora yiwe, no kuvuga n'igihugu ciwe, no kuvuga inyuma yari imeze nka stuti canke ivyo twokwita ego reka tuvuga amastuti aho abantu bamwe baje imbere abandi bakaje inyuma hejuru. Kuko bya biduga vya kera byitwa ngeri urabitoye ni nka bijya nyene bya ngeri. Nivyo rero yabonye Imana imwereka abakuru b'ibihugu bariko baratwara iyo miduga, mugabo hakagera ku mudugo bikanka kwiduga abanyabene gihugu iyo bari hari inyuma ati nyarukirize. Donc we acabona ahawe igikorwa kubera ahari ku mudugo, abona ahawe igikorwa cuko umuduga wegeye imbere asunika umuduga ukegera imbere gato agaca agenda agashiramo ikare kugira ngo ntusubire inyuma kubera hari ku muduga. Ibyo yabona abakuru b'ibihugu bose bo muri Afrika bari ngaho ahantu, Imana kibi kimenyetso imuhaye cuko koko agomba gutanguza ico gikorwa. Ikimenyetso bigira kabiri naho Imana yamwereka abona Afrika imeze nk'iyiri mu rusenga runini, mu rusenga runini idashobora kurengana, ariko noneho abona ngo igeze ahantu hameze nabi hateye ubwoba. Hanyuma akumva we ahabwa ijambo rivuga ngo abaze Afrika, ngo Afrika yabirihawe mu Congereza ngo where are you going, urikura jahe. Imana noneho ikimuha ico gikorwa rero Apotre yahawe nico gusenga asengera igihugu cacu
ciza c'Uburundi bwa mbere n'indongozi z'igihugu cacu hamwe na Afrika muri rusangi, abakuru bose b'ibihugu bo muri Afrika na Afrika ubwayo, kugira ngo hagaragare koko iterambere. Ni ibintu rero bitatu bituma iki gikorane cama kiba uko mwaka utashe. Icambere ni guhimbaza Imana, no kugira duhimbaza Imana kuko yatugiriye neza, ikaduha igihugu ciza, ikaduha Afrika nziza, tuyishimire. Ikigira kabiri no gusenga dusengera ibihugu byose vya Afrika. Ikigira gatatu no gusenga dusengera abakuru b'ibihugu bose bo muri Afrika, kugira ngo Imana ibane nabo muri ibi bihe by'umuvyuro by'ikanguro rya Afrika ridasanzwe. No. Mbega mwatubwira icivugo cico gikorane ca Afrika y'ibitangaza muriko murakorerako muri uno mwaka? Murakoze cyane, tugeze ku ncuro igira 12. Incuro yose yama ifise icivugo. Icivugo rero cy'uyu mwaka kiravuga ngo kuko ibitangaza Imana yakoreye Uburundi, Afrika n'indongozi zayo arivyo byatumye igihugu cacu gishika ku ntsinzi, kandi biciye mu gusenga, gukorera hamwe no gukunda igihugu, tubicishije mu mbona kazoza y'igihugu cifashe umwaka wa 2040 kandi giteye imbere umwaka wa 2060. Ivyo bizobera umugisha amahanga yose. Nico civugo uwo mwaka dufise, nkuko duca dusoma mu gitabo cyo kuvayo igice ca 14 ku murongo wa 12 gushika 25. Nayo majambo twishimikiza muri ico civugo c'uwo mwaka. Ego, muravuze ku byerekeye iki gikorane ca Afrika y'ibitangaza. None gamukozi w'Imana, nibihe bitangaza byo babiriko birakoreka turetse guhera inyuma kuva igikorane ca Afrika kigitangura, tuvuge ubu turi kugera kuri uno munsi, nibihe bitangaza byo bimaze gukoreka abakristo bo bavuga ati hari ibintu bimaze gukoreka? Murakoze cyane. Bimaze gukoreka ni byinshi mw'isabukuru cyangwa mw'incuro igira 12, kuko hari amasengesho adasanzwe, hariko haraba deliverance idasanzwe, hariko haraba ama acte prophétique adasanzwe, aho abantu uzubona baza bashima Imana ko muri iyi Afrika y'ibitangaza Imana yabadugije bakaronka ama promotion muri Afrika y'ibitangaza. Hari abandi uzubona baza bashima Imana twe twaraha none Imana yaratudugije tugeza aha. Hariho n'abandi uzubona baza bavuga ati twebwe uruvyaro byari byaranse ariko ubu turabona mu nda hari biriko biragenda neza. No kuvuga ngo ni byinshi cyane Imana iri kirakora. Hari abari bahora bagenda n'amaguru, Imana yabahaye ama déplacement bakabishingira intahe bakaza bashima. Eka ni byinshi birahari biruzuye. Imana iri kirakora ibidasanzwe, kandi no ku rwego rw'igihugu nkuko dusengera nyene igihugu, Imana yabanye natwe nkuko icivugo cacu kibivuga yuko ibitangaza Imana yakoreye Uburundi byadushikanye ku ntsinzi twarayishitseko, kandi intsinzi itagabanije itanzwe n'Imana ivuye mu biganza by'Imana. Kandi igihugu cacu Imana yakigiriye neza. Subiye inyuma gato naho mwamvuze muti mugarukiriza aho hagufi, hari igikorwa giherutse kuba ku gihugu cacu gitangujwe na nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu General Evariste Ndayishimiye. Ico gikorwa cari igikorwa cyo gushora ubutare mu makungu. Ico gikorwa cyaratanguye, kandi kimaze gutangura turi mwibi bikorana nyene bya Afrika y'ibitangaza, nawe ubwiwe yarashinze intahe aravuga ya mafaranga amwe y'agaciro ko amaze kugaragara mu gihugu cacu ariko araza ku bwinshi. Ivyo rero twebwe aho tubishira muri iki gikorwa c'amasengesho gusengera Uburundi n'indongozi Afrika n'indongozi zacu. Rero biriko birakoreka ni byinshi cyane, ntawo bivuga ngo abidondagura biheze, ariko Imana no kuri iri kwirakora. Murakoze cyane. Mbega niki wobwira ku bene gihugu, ku bavuka gihugu usanga rimwe na rimwe usanga bariko baravuga igihugu cacu nabi mu makungu, uwo babwira iki? Murakoze cyane. Igihugu cacu abantu bakivuga nabi ntibaratahura Uburundi ubwaribwo, kuko Uburundi ni igihugu cahezagiwe. Mwibwirizwa shingiro cashize Imana imbere, kandi
amasengesho y'amaba yo gushimira Imana no kuyikengurukira, ibyo haraho bituvana naho bidushikana. Uravye igihugu cacu n'abazungu n'abavuye mu bihugu bitandukanye, uravye ingene baza bakivuga iyo bagishitsemo badashaka kukivamwo, ni igihugu koko c'amata n'ubuki. Buriya basogokuru bari barahishuriwe, ntibihenze kuvuga ko ari igihugu c'amata n'ubuki. Iyo ugiye mu bindi bihugu urabona ubudasa, naho twohera ku mazi, amazi yaho, amazi yacu ni amazi ameze neza, ibifungurwa, uriya umuhwi w'i Burundi. Reka ndagushingira intaye gatoya nyako mumenyesha makuru. Hari umuzungu yigeze kuza muri iki gihugu bamudugana i Bugarama. Ageze i Bugarama yaguze imihwi, agenda arajya imihwi, avuga ati sinari bwabone umuhwi umeze nk'imihwi ya hano mu Burundi. Nukuvuga yagiye arayijya, agaruka arayijya, anezerewe, ntiyigeze ayihaga. Bisigura rero ibintu igihugu cacu Imana yakigiriye neza. Niyo mpamvu nagira mpanure abavuga igihugu nabi mu makungu, na cyane cyane kusanga ari abene gihugu nyene, ari imvukira zo muri iki gihugu, bahinduke basubiza agatima mpembero. Nta muntu ashobora kuvuga nabi impetso yahetswemwo, aba yibagiye cyane. Igihugu cacu ni impetso twahetswemwo, kandi n'ubu tugihetswemwo gushika mu busaza bwacu, cyangwa gushika turenganye iyi si. Ni nayo mpamvu duhamagarirwa kuvuga igihugu cacu neza mu makungu, umwe wese ahererewe, aho haherereye agihayagize, agishimagize. Kuko ivuga nabi nawe ni kuri azohura n'Imana, kuko iki gihugu twagihawe n'Imana. Imana yakiduhaye ngo tukinezererwemwo kandi tugihimbarirwemwo, kivugangwe na bene co, kuko naho abo batokivuga abandi bo mu makungu barabivuga, biragaragara. Ni nayo mpamvu usanga uzubona ubushimwe butandukanye buhabwa umukuru w'igihugu n'ibindi bikorwa bitandukanye. No kubera ibiba biriko birakorekera muri iki gihugu cyacu ciza cy'Uburundi. Murakoze cyane. Yego, muratubwiye ibitangaza biriko birakoreka kubwa Afrika y'ibitangaza, abakirisu mbere n'igihugu kikaba ariko kirashikirwa. None gamukozi w'Imana, dusure tukwibarize abakozi b'Imana mufatikanije umurimo bo mu mashengero atandukanye, bobo mwotubwira umurindi waba ariko mu kucitabira ico gikorano ca Afrika y'ibitangaza? Yego cyane, murakoze. Umurindi ubu ni mwiza cyane, uretse mu ntango ko batari bwabitahure ngo bumve ibyo ari byo, kandi birumvikana igikorwa ariho kigitangura nyene yerekwa niwe aba yumva ibintu biriko biraja. Ariko ubu uko byagiye biraba kuva ku nshuro ya mbere gushika ku y'inshuro, abakozi b'Imana bariko barabyitabira cyane ku murindi ushimishije. Mbere se n'abakozi b'Imana gusa, n'inzego zo muri leta, kuko iyo tuba turiko turatumira abakozi b'Imana n'inzego zo muri leta, uhereye kuri nyene icobero mukuru w'igihugu. Nagira ndanabibutse ko muri ouverture y'iyi nshuro nyene ya 12 nyene icobero mukuru w'igihugu yari yarungitse intumwa iza kubana natwe mw'ibyo bikorwa by'iyugururwa, n'abakozi b'Imana batandukanye bo mu mashengero atandukanye, bo mu mashirahamwe rukristo atandukanye, barabana natwe mw'ibi bihe byose. Bagiye babana natwe, bakarungika imigwi y'abaririmbyi, bakaza bakarongora ibikorane, bakaza bakavuga ubutumwa. No kuvuga ngo ubu biragaragara ko igikorwa cyangwa se yerekwa Imana yahaye intumwa yayo Dr. Apotre Nzobahimana Vital ryamaze gushwara no kumvikana neza mu mashengero atandukanye, mbese no mu ndongozi z'igihugu zitandukanye. Ego ubu nukuri baravyitaba, turi kumwe nabo ku murindi mwiza cyane. Murakoze. Mbega ko kijanyeho ico gikorano ca Afrika Miracle kizorangira ryari, tucitege ryari? Murakoze cyane. Mbere yuko mvuga igihe kizorangirira, reka dushimire cyane abo bantu batwitavye bakabana natwe mw'ivyo bikorwa. Hanyuma rero kandi tongera tunasaba cyane ko borushiriza kubana natwe, haba abo mu nzego z'igihugu, mu nzego zitandukanye bakabana natwe, haba mu bakozi b'Imana bakarushirizaho kubana natwe. Rero ico gikorwa cyangwa se iki gikorane kizorangira igenekerezo rya 30 zo ku kwezi nyene kwa 11 niho kizorangira,
kandi nk'uko byama bigenda biba ari ibintu biryoshye cyane. Ni ukuri biba ari ibintu biryoshye cyane ku buryo abantu bose usanga banezerewe kubona uwo munsi w'isozerwa ry'icyo gikorwa. Haba hari idefile idasanzwe itunganywa n'uburongozi bw'ishengero, aho dusenga duciye mu gisagara ca Bujumbura, tugasengera ku bibanza bitandukanye. Ku kibanza citiriwe Nations Unies tukahasengera, ku kibanza ca Place de l'Independance, kibanza cyo kwikukira, naho tukahasengera. Kandi umukozi w'Imana arayatura amajambo akomeye cyane, atawo bisubiramo umwaka kanya kubera umwanya ari muto, ariko n'amajambo y'inkoramutima asengerwa mu ivyo bibanza, aho tuba turi kumwe n'abo bakozi b'Imana bo mu mashengero atandukanye no mu nani zitandukanye rukristo. Hanyuma turaza garuka mu ishengero tugahimbaza Imana ko yabanye natwe nk'iyo minsi 40, eko umuntu wese agashima Imana uko yumva mpwemu w'Imana amurongoye kubikora, kuko burya iminsi 40 abantu bisonzesheje simike ya nagatoya. Kandi iyo minsi ni minsi dasanzwe, ni minsi 40 iyo tubona ko na Yesu yaduze ku musozi akamara ariko arisonzesha. Bifise rero ibyo dukora bifise insobanuro idasanzwe muri Bibiliya. Rero iyo tugarutse mu ishengero turahimbaza Imana, tumaze guhimbaza Imana harabadine, tugasangirira hamwe, tukarya, tukanwa, tukanezera. Rero tugasaba ko dutumirira ko abantu bose aboroshe n'abahambaye, haba mu nzego nkuru z'igihugu eka mu nzego zose, tubatumirira kubana natwe, kuko igikorwa cacu ari ugusengera inzego z'igihugu cacu no gusengera Afrika yose kugira ngo imererwe neza. Muri uko gusengera inzego z'igihugu haraboca bumva ngo nk'ahimengane bya politike, oya namba na gatoya. Ico duhamagarirwa turabibona mu ijambo ry'Imana ko ari ngombwa ngo dusengere abaturongoye, abatuganza, kuko niba amahoro natwe tuzoba amahoro. Igihe tutabasengeye hakagira ibitagenda neza, ni twebwe ubwa mbere bibanza gushikako. Niyo mpamvu rero duhamagarirwa kubikora cyane gose n'umwete mwinshi cyane. Rero tugahamagarira aboroshe n'abahambaye, imigwi y'abaririmbyi itandukanye. Uwo munsi azoba uguhimbaza no gutazira kudasanzwe, eka mbere si uwo munsi gusa, n'uyu munsi nivyo tukirimwo, nejo nivyo tuzoba turimwo gushika uwo munsi ugira wa 30 z'uku kwezi. Rero Imana ibahezagire, tukabahamagarira kubana natwe muri byose, kandi twongera tunabashimira cyane gose kuko barabanye natwe kw'inshuro ya 12 mu buryo bushimishije. Imana rero yo mwijuru ibahezagire, kandi tworeka no gushimira abasanzwe barongoye ico gikorwa, kuko hariho komite isanzwe bijejwe, hari abantu bitanze batanga uburyo bwabo kugira ngo igikorane kigende neza. Abo bose nk'umwe mu bakozi b'Imana mboneye hakajyo ko kubashimira cyane. Imana yo mwijuru yo izi aho bakuye ibagwirize ibihe tangabo kenshi. Tugashimira nabo baturungikira abaririmbyi bakabana natwe imyanya yabo bakayihebera igikorwa c'Imana. Imana yo mwijuru ibahezagire cyane, kandi iyo ihemba neza izibahembe ibikwiranye n'ibikorwa bakoze. Murakoze cyane. Turagushimiye nyakubahwa mukozi w'Imana, we washoboye kuduha aka kanya tukagusanga mu rugo. Kumbe hari utwo ariko uratunganya uravuga uti reka ndaduhagarike maze utwitabe utwumvirize. Turagushimiye. Nejo canke hirya yejo nitwagukenera turashobora kuzokuronka cyane gose. Natwe dufata akanya ko kubashimira, tubashimire cyane kuba mwigoye mugafata urugendo rungana nk'ubwo mwafashe mukazano. Turabashimiye Gira Umugisha TV, turayishimiye cyane. Namwe bamenyesha makuru bayo turabashimiye cyane. Imana bahezagire. Nejo nikaze, imiryango iruguruye hano iwacu. Ariko reka ndirimba akaririmbo gatoya kavuga ngo Afrika wahinduriwe izina, uyu munsi ufise izina rishasha. Imana yagutoranije ewe Afrika, Burundi mutima wa Afrika. Imana yagutoye kera, niyo mpamvu yaguhaye isoko y'uruzinire, ngwigaburire Afrika yose, yongera iguha n'indongozi zigukunda
ewe Burundi. Oh, hari akantu ku munsi wa go umunsi wo gusezera. Oya turabatumiye abari kure n'abari hafi bazobane natwe n'abatazoshobora gushika bazodukurikirane ku mbuga ngurukana bumenyi. Hazoba hari amateleviziyo menshi ariko akora ibyo bikorwa, umuntu wese azoba ari kwisi yose azoshikirwa. Imana ibahezagire cyane. Amen. Amen.